What's up, your boy BELCHERIS, Better Chris, Festi Rapper, Zigo F, Belezi FZF, God Rapper, Festi Rapper, aka umuririmbyi wa mbere yambara amarame. Man, jega abaririmbyi bose barantinya man. Bose barantinya. Onya atanga kunsaba ikigongwa ati no tubabare tubandanye muzika. Ani sindabareka. Salima baby go gato yibazigye kure. Salima baby go, ndagukunda cyane shakubaze kamiri go. Salima niwe murondo utuma ngara mutima, niwe rukundo mbuza sarurutari hana Shakila, Chanel Shamila, wakankitara nafizara kwemera baby. Muri no mwanya uri kumhera ngahe ma bro? Make ndi ku miliyoni 55. Yes, bakunzi ba Miracle TV 257. This is one boy Valaskira from Genty Paradise aka BBC. Behind camera ndakwitse ko ndi kumwe na Pasi Classic wandi yamanzana amasanamu meza cyane wandi atigira ajugumiza kamera afatira amasanamu meza gosi akayabahereza aramasanamu asukuye cyane. Uyu munsi nibereye mu gisagara ca Bujumbura. Ye bagabo narabwiye ko ntigira ndambirwa n'umusi n'umwe jewe nzokora amasaha 28 kugira ngo ndabazanire ibintu bimeze neza cyane. Nibere mu gisagara ca Bujumbura ngiye kuzana wa muririmbyi yagitovye wa muririmbyi ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kumenyekana kandi agere kure cyane. Umuririmbyi amaze kuhitinga yamaze kumenyekana afise byinshi bamuziko. Ni wa muririmbyi yambarira amahera menshi cyane kwisi yose imbere kandi adashopigira ngaha mu Burundi. Wa muririmbyi ndibaza wamaze kumwibonera inyuma yanje gatoyi. Ndavuga ati ninde reka araza kukwibwira no mukubwira uhava ucukatira ikiganiro ngaha nyene araza kukwibwira ko afise ukuntu abivuga wewe je nta nivyo noshobora gusubiramo. VP bro umeze neza? What's up, your boy BELCHERIS, Better Chris, Festi Rapper, Zigo F, Belezi FZF, Chitty boy, Festi down them, aka umuririmbyi wa mbere yambara amarame. One love. Yama bro gato yigusa igice cyonyene usubira ngo igice cyonyene cyako kanuvuze. Okay. What's up, your boy BELCHERIS, Better Chris, Festi Rapper, Zigo F, Belezi FZF, God Rapper, Festi Rapper, aka umuririmbyi wa mbere yambara amarame. Ma bro duhere kwanza kuri ico kintu hereje ko umuririmbyi wa mbere yambara amarame. Aha muri no mwanya uri kumhera ngahe ma bro? Make ndi ku miliyoni 55. Ego. Miliyoni 55 urankanze ma bro. Ibisanzwe ni makeyi gusa man. Ibisanzwe ni makeyi. Ma bro. Aho harimo n'indege cyane. Aho no gushopinga gusa cyane harimo n'indege kuja. Déplacement ibirimo vraiment. Rega déplacement amahera y'indege ntabari menshi. 3 miliyoni bashika kure. Urumva dushitsemo na déplacement ni 50 dusemo déplacement biragwa muri juste miliyoni 50 ni 9 canke 60. Ego. Ma bro atabanga ushopingira mu gihugu ikihe cyangwa mu gisagara kiye? Australia, za Chicago, USA and yeah, what's up? Ma bro urakaze sana ma bro. Basi urandodesha umunsi nk'umunyengo ugiye kugirana gushopinga ma. Cyo aravuze ngo ndakaze je ndakaze gusumba bamwe bamabibeshira ko bakaze. Fete bajya baribeshira ngo barakaze kandi arije nkazi. Rero je bose barazi ko nkazi. Nije muri nimvyo wa mbere mu Burundi barabira ko nk'icitegererezo. Nije muri nimvyo wa mbere ndiko ndagerageza kwamamaza idarapo ry'igihugu mu makungu. Kandi nije muri nimvyo wa mbere shaka ndirimo indirimbo ituma abarimvye bose baheba umuziki. Bote baheba none tuja hema bro. Je nzo kandi muri nimvyo je nyene ngaha mu Burundi. Ngaho wenyene nka Chancha Miss n'abandi gusa Chancha Miss nayo yarafite n'abandi banekiza. Bose bazoba baheba umuziki indirimbo ngoma sohore. Kare. Kubise nyene zo atampeti n'umufilmaso ni wo kugwego. Urumva n'abandi ba masa abandi bande n'abandi bose barabihebye. Man, jega abarimvye bose barantinya man. Bose barantinya. Onya atanga kunsaba ikigongwa ati no tubabare tubandanye muzika. Ani sindabareka. Salima baby go gato yibazigye kure. Salima baby go, ndagukunda cyane shakubaze kamiri go. Salima niwe murondo utuma ngara mutima, niwe rukundo mbuza sarurutari hana Shakila, Chanel Shamila, wakankitara nafizara kwemera baby. Sabina onye narakugomba natashara bamba uramuginamba mu gutambukura zunza bashiduka bakupfuza gukunda narogreta bose urabaruta Anita Signorita Tata na Yudita man ukubise ndumva abantu bagiye kubiheba sana ba master bakoroke iyo ndirimbo yo nshasha ngoma zane yo nayandi ahubwo ntigano no ndagiheba man
ibyo ugira ukora bituma abaririmbyi bose babiheba ibyo ugira ukora nabyo bituma ikiganiro giheba ma bro iyo ndirimbo shasha yarayibutse cyane umva n'ikigongo niko atamujournalist azosubira kuvuga ngo ikiganiro iyo ndirimbo ndayirimbye ko azosha n'ikiganiro kizosha gi tuyutwike microphone basi sigarana umunyotsi niyeze nka kubita microphone udumuka nkari none aya majambo yaririmbwe nibiki ndumva ugiye guturira ama bro ahubwo je ngiye kuba ndahunga microphone mbe ndabika kuko ugiye kuzi nasavye abantu bose bazi ko babanga ha mu gisagara babe baraduga ruguru abavuka ruguru basubire ruguru iwabo hama abatavuka ruguru nabo bagerageze kurondera ahantu ruguru ba muri family bagenda kuba abafite ama stock y'indirimbo na nzogiturira panana pete zamba ngo basore indirimbo ngo bagomba baturi gisagara ariko twarinda ko gishaki kabura ariko je nzogitokombeza ndake hama ubutuvyo bwose bwari bwo urugaye buca busubira kuvuza umuziki nzoturina ndake gisagara nzogiturira muri boîte indirimbo bacasura kugura ama boîte yuga ego ivyo naho barabizi abari barugaye babaye bararangura inyobwa zo kuvuza indirimbo bariko bazaza baravuza indirimbo yiwanje gusa indi banje yasohoka ubu bari gose wumva izo indirimbo yiwanje gusa yonyene yonyene bavuga ati first rap abasigaye barica ibintu baguma badekona ma bro kubera ko kuririmba indirimbo yawe windirimbo waririmbiye sinzi ko ari wo muririmbiye canke agize muririmbyi twa B Face on the floor ko muririmbira indirimbo ikibamba bon nayirimbye ndamuhanura kwera ko buhinga atari kirenga kandi akagomba kwigira ko ari wa mbere kandi ataruko mu Burundi mu barape je sinamugira no wijana ndamugira wa mbere uhereye inyuma so rero nibaza yuko ico cubahiro cyo kumugira wa mbere uhereye inyuma nakimuhaye niyo mpamvu namuhanuye whatsapp urupapuro rucuritse no wa mbere ni wa mbere duhereye inyuma one love ndumva uratwika sana ma bro thanks sana kubera iki ijya idea yavuye ma bro kugira ngo mwiti kibamba ofete ni kibamba kubera ko yari karavuga ko hari abapeti ngo boyoshira muri po bakiri muri po and then akabivuga kandi abapeti bamusumbya kurapa sivyo cyakabe naco nkaje muri imvye nambari amahera menshi cemba numva no yoza nkamuha imizigo hari ibintu amazi imisi yambara by'uburofa so rero no mu muziki nibaza yuko agerageze vraiment agire anyubahe cyane jewe cyo umuntu wo kubaha bose baranyubase we yozana amagadi kandi ubutumwa bwaramushikiye nawe yarishuye mugaca yishura ibintu by'uburofa indirimbo mengani vokarishaye urumva ashishura ibintu by'uburofa rero nibaza yuko arabona yuko je nawe tutohagarara hamwe je si bape tusanga bavuga ibintu bita baburindira abantu negativement ariko je ndavuga ukuri je vraiment umuntu ashaka kubona ubuhinga bwanje nawe azazane tukore bato hamwe bigende neza yose umwe muri hub business no muzavuga ati akalapa kihaze nikaze tugire bato umubwiye iki ma bro ntavyo nzivyo ntavyo nzi ariko hari uraharimbye ntimwibona ubwanwa ndibaza wumvise si yo what's up to boy Bear Chris Fest rap asigo evilezi etwanda nyiganira ako niko mubwiye ma bro twanda nyiganira ya Bear Chris indirimbo yawe uvuga ati uniwa isohora abaririmbye bose baca baheba kuririmba n'iryari tuyitege ryari bro so novuga ko muharure intoki zigize ibiganza just bana ko ibiganza dufite iminsi 10 mu minsi 10 indirimbo yamaze gusohoka sinavuze ngo ngizosohoka haize iminsi 10 no mu minsi 10 hari n'igihe yosohoka no munsi mwijoro canke hari n'igihe twavana kacisohoka dufate mu minsi 10 indirimbo iri hanze mu minsi 10 zamaze gusohoka amasanamu canke audio gusa ivyo wait and see binde muzoyibona ariko nibaza yuko je ibintu niko ndakora ubu n'ibintu byo kugwego rwarundi n'aba Chris Brown batarakora atari banga uyuhe muririmbyi collab canke niwe wenyene ndimbo ni collab nayivuze kuva kare ni collab hama after uwo turi kumwe sindamuvuga ariko bazomenya after and then after yaho bace babona collab ndi kumwe na Michael Jackson Michael Jackson ni mabro Bear Chris man Michael Jackson atari banga mwahuriye he ma bro konzi Michael Jackson yapfuye ke rero niho jero ntinyikiye rero niho je bose rero banyubahira Freemason mukubwa reka najewe konzi Michael Jackson ari umuntu yapfuye kera ma bro hazi imisi myinshi apfuye we mwahuriye he navuga ati reka najewe ni haro bitangariza abantu ariko iki kintu kiryoshe nuko indirimbo bazoyumva ma bro kera hakiri kera ikuraza nakubonye aka video gato uvuga ati urakeneye ko mu minsi mike Chris Brown azuza kugusaba featuring azuza gusaba wewe nyene ari wagusaba kubera guhitinga umusumvye bigeze he ma bro novuga ko biriko biraba kubera ko uri kuraraba hanze barandondera bakambwira ati congrats ukuntu wambara nino turakwemera cyane so rero nibaza yuko vuba mugiye kubibona cameraman kwanza kamera iki kirato
ahubwo nako kamere guhera hasi azuminge uratwika guhera hasi gushika hejuru matentire mahera menshi n'ivyambara mahera menshi amana amamiliyoni 50 y'amadolari imana wankanze n'ay'amarundi ake 50 y'amarundi Niga wankanze ma bro numvise ajya mahera yose wavuze ma bro wankanze se wankajije sa je nakubwiye nje muri wa mbere w'icitegererezo nje muri wa mbere ngaha mu Burundi mufise haje no heba kuririmba mwo bamugize ivyago ahubwo no munyishimire kwa mumfise abantu bose tuvuga makungu kwera jewe tuvuga ati rero Imana ishimwe kwa dufite Belle Chris muri music ya 2 kuko je ndakora ibintu ari byose bateranje batokora ikinuze ikisasu kimwe urekura gisumba ibisasu byose guhera 2011 byose ugwije ko n'incuro jewe cyahubwo jene yaza ko basigaye banyuba kuko je barabizi ko nkaze cyane bro ni studio irenze cyane muri East Africa wifuza gusohoramo indirimbo yawe je nta nimwe nifuza gusohoramo indirimbo yanje kuko nta nimwe yoranira kuriha gusa izikaze ni nyinshi WCB rakaze Cox Studio muri Kenya rakaze n'izindi nyinshi n'ijya Element ni bon ariko ico novuga cyo ntabwo ndayifuza ku buryo menga no habuka gose kuko ntibonanira kuri hame nikirato kimwe cyonyene nori nka studio nka zose zo muri East Africa nuyo mu director akaze cyane muri East Africa wifuza mu ba director badufise bazi gukora ama video meza bakora neza gusa ntawo mbona nyene akaze gose ku buryo menga no muhabukira akora amasana mu basi wifuza uvuga ati je kino kene arakora bien kene ndakunda kunakora sumza nugera akora ariko keneje no nkunda ndakunda kunapanga amasanamu arasumbya Kent P ivyo navyo nakundi navyo turimwe rekana jewe naje nakubwiye ariko nani wacu bi Burundi barabizi c'est vrai barabizi kuko bafise ibintu byinshi bakoze ariko cyo navuga cyo urumva nyene amahita parasomba na man hari bafise ibikoresho bikomeye ariko urumva nabi wacu barabizi ma bro mu isi yose abaririmbyi dufise nuhe muririmbyi wogyoherwa aduze kuri stage uriko bon nibaza ko bose abaririmbyi bose bo ku isi nibaza yuko nshatse ko tuja kuri stage mwe twojako ahubwo benshi bararyoherwa ko baduhurira ku ma stage urumva wowe nawe nde wundi ujya kuryohera sana kubona aduze kuri stage nawe uvuyeko canke uriko umwanya bon ndifuza guhura na Chris Brown kuri stage kubera ko niwo muntu bakunda guhayagiza ngo bahatari mugamanze ndamufutireyo futi isi yose ibibone nakari hana kavuga ati baby ti wafunitswe ndake ya ma bro gapera gateye ko ndirimbo ikibamba kugira ngo bumve ko ntariko ndanabesha ndabizi mbega uponda abanyarwanda ukabasaba collab mbega ni kukubesha Dallas murafise collab bakwandikira rap nguri best rap muri Kenya nta kiwanyu imatongo batarakumenya wari umuragizi ushoboye igishegu rap ni yabandi wagakungu level yo kubwega ifise King Fabi Love niwe kizigenza ni mu byumve mwabidogo sinkoresho nk'uwo mwana kiba mu bitoki yambika imipira kandi kigwa pifungwa ya roke yategetse ko amakoma amashi nko muhimbiri ntangana ni robo yanje kumva pinge kamiri promo na talent biratanduka nye mbene kuko cyanga sire zitaja nye we go yuda wubona irindi witwa Kadago dogo w'imatongo dogo wajuhunga ibirago Gandalo Lax please komera mashibere Chris wararanye ibirato mbonye Joe face to face kuri rap nding Devil next level wow ya ma bro kuba uvuze ati mu master ni Fab Love kandi nawe uvuga ati uri muririmbyi wa mbere utumwa nabandi bo biheba ma bro kubera iki wasigara Fabi Love impamvu ndavuga ko Fabi Love afise byinshi yakoze ngaho muziki wa Past of 7 isigura ko Fabi Love no mu rapper a control abandi baraperi yavyuva no mu rapper atari ku rwego rwo baraperi bo mu Burundi mugaha mu Burundi nije mu rapper wa mbere kandi nije muririmbyi wa mbere w'icitegererezo urumva ni muririmbyi wa mbere w'icitegererezo usomba na Fabi Love kandi ari master cyo navuze ivyo gusa Fabi Love control abaraperi abandi baraperi bigira ariko nije muririmbyi wa mbere kandi nije mu rapper wa mbere ngo numero wa Tupac nawe nguri hasi ya Fabi Love ese dufatike ko ari muririmbyi wa mbere what's up it's your boy Belle Chris Festival hapa tubandanye kiganiro ya break list tugende ku bikorwa byawe ma bro ryari twitegesho yawe ryari concert baza yuko muri isama muzogenda murayibona mukurikirane ku mapage yanje abantu manda babwira abafana banje nibareka kundondera kuri Instagram sindabishaka nibareka kundondera kuri Facebook nibareka kundondera nibandondere kuri YouTube bakore subscribe hama bagende kundondera kuri Instagram na Facebook cyangwa WhatsApp bahejeje ivyo bakore subscribe hama bahejeje bace bavuga ati dukeneye rwaruntu cenda bahagwara ubombe piga nyene bose bacabiye bakubite nye kubigenda fresh hama kindi naco navuga
concert mubandanye mugira mumba hafi cyane mushigikire nabaza yuko ngiye gukora concert nyinshi zitangaje muri sama kandi bazona yuko abaririmbyi bahora bemera ko ataco bari ahubwo uwajaje ari festival nugira ubwo ko ma stage azova bomoka neje noja ku stage ntibomoka itegoza kubomoka nkubise bafikorokana n'abantu batandatu ndage abadanseri ntibafize ubwoba canke nawe warasizemo akantu gazotuma bamukorokana na stage nta badanseri nkoresha je ndikwije byose biri je ndikwije je mbere shaka mbere nko muri concert nk'abajya baririmbye bose turi nk'abaririmbye nk'ijana bajya baririmbye 99 baje kuri stage carimwe hama nanje ngenda je genda wenyine ubereke ko basomba aya mabriga no cyo guheba ahubwo katukirangize basi ambwa ntitugihebe rega tugeze tumenga turagifuse mabro sokwe akajambo kanyuma kuri Miracle TV 257 nico utwipfuriza Miracle TV 257 past 257 nibaza yuko mubandanye muyikurikirana mukore subscribe hama mubandanye mugerageza guteza umuziki w'u Burundi imbere juste na TV yacu ya Miracle past 257 mugerageze kuyifata fresh juste kuyikurikirana gukora amashare kugira ikigeri tushobore gutera imbere mabro batubwira ati ntibigera barambirwa kuko twavuye impinga ni nyinshi nzizo twajabutse ni nyinshi mabro ntitwigera turambirwa batubwira ati ntitwigera turambirwa bana ntibigera barambirwa abaniga bamaze kuza nk'amasaha 55 bariko baragenda baje kurondera festival mabro tugushimire cyane bana thanks sana bro merci sana yes bakunze ba Miracle TV 257 kandi gushimire wahisemo gufyonda subscribe kuri Miracle TV 257 this is one boy Valas Killer from Genty Paradise aka BBC reka ndakwibutsa ko inyuma ya kamera yari Pasi Classic ciao ciao